Turabaramukije cyane abakunzi ba B-Info, abakunzi ba Kodi Empire, abakunzi b'ibiganiro byacu mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cyacu cuno mugoroba. Nkuko bisanzwe nkuko mubibona ntabwo ndi umwe muri studio, imbere zanyu murabona umusisanguzi. Tugiye kubana muri kino kiganiro cyane kubabwira ibidasanzwe vyiriwe birakoreka kuri uno munsi. Kuri uno munsi turaza kuganira kubijanye n'ama operation canke imirongo y'urugamba ko yagenze ndetse nuko yari gifashe, ndetse no munsi twagiye turabona Wazalendo ikora ibidasanzwe. Novuga yuko no munsi yakoze ibintu no kwita miracle, ibintu no kwita ibitangaro. Wazalendo no munsi yabikoze, turaje tubabwire muri kino kiganiro. Kandi si gitangaro kimwe, uno munsi Wazalendo yashoboye guhagurutsa amakungu mu ma operation agira kuri abiri gusa yakoze kuri uno munsi. Navyo turaje tubabwira muri rusange, kandi turaza kubabwira byinshi byo ngahawe iwacu mu Burundi nkuko twabiteguye. Ariko imbere ya byose mu muco w'ikirundi turabanza kuramutsanya. Abanyarwanda nibo bavuga ngo gusuhuzanya. Muzalendo musesanguzi ndabusuje cyane. Ya amahoro cyane Kodi, genda kabisa. Ndashima Imana urana kumeze neza. Meze neza kabisa. Abakunzi ba B-Info twirwanye mu biganiro ndanagarutse kandi ego ndabaramutse, ariko ndabamenyesha ko niriwe neza. Ego ndabaha nikaze muri kino kiganiro kandi bamye ko turi kibiriraho badoza ama like abe menshi kabisa. Twivugire gato kuba ngahi wacu mu akantu gato cyane duce tubandanye. Twarabonye umaze imisi ukora kora ibiganiro uvuga ku bijanye n'ibiteramo byabaye bya Chris Ndikumana. Ni ikintu ciza cya represence Burundi, sinzi yuko wakibonye cyane gose. Tukaba kandi twarumvise amajambo agiye atandukanye, ariko babandi bahora bavuga ibibi ku Burundi gusa, ndavuga ba Pacifique nawe tubako gato ntigeze ashigikira canke avuga ivyo abandi bari ko barita bibi mu byabaye mu giteramo. Impamvu yo bari yihe? Uyu twitinya nka Burundi Sevire sukumwita niyo atashoboye kuvuga kubijanye n'abantu basize ubuzima kuri kesi kamenye mu gikorane novuga mpuzamahanga cyahuje abantu bava mu mihingi itandukanye. Yego merci beaucoup Kodi kwa kino kibazo. Ubundi Pacifique ni nahatse n'umunyapolitike, nubwo avuga ko ari mwishira hamwe sidaharanira inyungu za politike. Rero uko batagize icyo avuga ku bwa kiriya gikorane soit ushaka gusanga ari umupro Chris Ndikumana. Ego kuko urabona abari bashigikiye Chris Ndikumana nabo mu migambwe itandukanye. Nukuko abadahuje ibyimviro bya politike ego abenshi barahurira kwa Chris Ndikumana muri Kanguka cyane gose. Sinzi ko bakora nabo bakabona, ndakabona kandi nanabibiri byaranabonekanye deje. Voilà, usibye ko hari amakuru yes birongeye gukunda. Yego sinzi ko wabandanya rero ko mugani rero usibye ko hari amakuru twaronse yego yavuga ko mu batabo munyanka Burundi hariho abari bateguye guturikizamo ibisasu hajya kugira ngo baze kubyagiriza yuko ariyo yabikoze, na cyane cyane ngo bakavuga ko ngo argument bavuga ko ngo leta yabaturikije ibisasu ngo byatunganijwe na Chris Ndikumana. Ibi byaravuzwe usibye ko bamwe n'abandi batabihaye agaciro, mugabo umuntu yitaye cyane kukuntu umutekano wari urinzwe, kukuntu umutekano wari ucunzwe cyane hajya ahantu arashobora kuba yovyemera akanavyemeza. Kuko nimba warayibonye neza wowe ndazi kuba muri rya micungararo security yari irenze yari teye umva umanzi perereza ryose ryo nyo ryari ribi ribereye cyane kabisa. FDNB PNB abambaye umwambaro n'abatambaye umwambaro bose bari bahari n'ubu bari rero umva rero kuba atashoboye kugica bivuga ko mu by'ukuri no wanje kubesha ngo ni impamvu iyi canke iriya. Mugabo tugiye kwibwira ushobora kwishira ku ruhande yuko bari mu pro Ndikumana ashobora kuba yemera Kanguka akemeranya n'abandi bitangaza babona biciye muri Kanguka birashoboka cyane. Naka ukavuga uti ubwo yoba yabonye kugira gukomanta kuri bijya bintu akabona yo kumenga kuba ari gucafuza profile yiwe asanzwe afise
agahitamwo kuzuza amate mu kanwa akiguma yihorera ariko yarari nta kamujabuka niko tumumenyereye aka karamujabutse katefata uko no kubona umusesanguzi tukikuru no Murundi nyene Pacifique ni nahazwe hari amakuru ava iyasanzwe bivuga neza yuko abana bibe batagitika ngo bishi kabisa bamuhanura ijyo bita kugira ngo avavanure ijya ngeso canke avavanure ivyo ariko arakora ivyo babona akora kuri zino mbuga kumbure kuko barashobora kuba barabineguye aya makuru umaze kuyumva amakuru je narayumvise ava mu mujyangi wiwe narayumvise yuko inkumi ziwe ngo ntizikironka imisore zibenguka kuyaho urumva ubugize aranamuvugishije akumva n'umukobwa wa Pacifique ni nazo urumva amubeshe kazogaruka mugabo ntagaruka yego kandi ibi niko byamye bimeze kuva na kera nari barabaza iyo umukobwa aturuka exactement mu bisanzwe mu muco w'ikirundi cyangwa se twakoze tubibona yego kera iyo umukobwa bavuga ko iwabo baroga yego yabengukwa n'abasore batamuzi bakure sivyo babandi bataza amateka yabiwabo rero biratahuritse no kubona abakobwa ba Pacifique ni nahazwe bidogera se bamuhanura ko yovavanura n'ivyo ariko arakora kubera ko bibabuza isoko kandi biratahuritse ndabikwereke yego baba abahungu b'indobanure zabo muri babandi novuga bashigikiranye n'ivyo Pacifique ni nahazwe avuga canke akora burya ubiravye neza bamushigikiye navuga gute mu kumunwa ku mutima nta birimo niba abandi bavuga bati reka nimba habaye akanama tukajemwo batubone nimba hari ibikorwa runaka byasabye amafaranga tuyatange nta kibazo nibitacamwo tukanyangorane ntabwo tuko turigaragaza nibyacamwo naho azoba ari avantage nini cyane kuri twibwe rero baje bavuga bati umukobwa wa kanaka twomwubahuka ntigikunda wa Pacifique ntibikunda babenguka abandi mugabo abakanaka ntibaberekwa urumva kubera iki kubera bavuga ko se wiwe ari cihebe ariko gasha umuntu atubaha abakuru b'ibihugu azokubaha umukwe wiwe sinibatse urumva ibyo nivyo bituma abahungu banabwirana cyari ahantu ujya mukobwa nubwo basesuki wabo wapi niwe yahure se wiwe ntashobotse nibitera akagozi rekana niyo nzira nibi rero abakobwa biwe amakuru avuga ko bamaze imisi bamwicarika akamubwira ati muvyeyi wacu ntuzotwirongorera ivyo bintu rero wowe uriko urakora byatubujije isoko kubera ko warigize umuntu uri ntakamujabuka kandi ukabikora mu buryo bwo kunegura gusa utigera ugira ibyo ushima ati ibi bintu rero byatumye baducira umukenke raba ubihebe utabihebye rero tudura natwe ukundi kuntu tuzokwigenza kuko ntabwo tuzokwemera gusazira iwacu atari uko turi babi nivyo waratubyaye mugabo rero raba uhindure ako kantu narakumvise kabisa ahubwo nawe sanze urondera namuritse urasatira kabisa kumbure narabe nyene burya yashaje narabe ariko abana baje kubaka sivyo barusanguzi kuko nabivuze mfise amakuru menshi ku mirongo y'urugamba ngo batuyagire muri kino kiganiro ndetse abatari bake muri mazimisi muri ko murabona amadrone y'u Rwanda amadrone ya M23 akora ivyo ashaka muri iriya misozi igitandukanye umunsi ho bw'igihugu ca Kongo ariko ubu tuvugana magingo aya tuvugana kavuze abanyarwanda kanya nyene hari amakuru ariko aravuga neza yuko Wazalendo yatangiye guhananura ya madrone ava mu gihugu cy'u Rwanda ukavuge neza ni bande bayikoroye Wazalendo ntabwo ariko warisyo ntabwo ariko warisyo ya FARDC hari amakuru ariko aravuga neza yuko Wazalendo yatangiye guhananura ya madrone ava mu gihugu cy'u Rwanda iyi nkuru sinzi ko wayibonye mugabo ukabuta atacu yiziko ntiduhenga abantu tubandanya no kubindi tugomba kuyagako ariko nyamufite icyo yivuga ko umwanya ni gwawe iyi nkuru ya Wazalendo
nkunze kumva bavuga ngo si byiza kwandikisha amate kandi amakaramu ahari sivyo ego ndagomba umfashe gato ncishemwo ubutumwa bw'abazarendo bageneye ubutumwa babugeneye wowe rindira gato ncishemwo ubutumwa bw'abazarendo ahubwo ndabonye mugabo sindabwumva ndi mu kiganiro yihangane ndazi ko turi kumwe ikiganiro ndaza kubwumva badaye ego reka turabe buno butumwa abazarendo basohoye bushingiye ku bw'iyi drone barashe sivyo ego bwumve neza fise ubutumwa bumvisha abantu Igala sisi force wazalendo ambaye tunakuwa na mtuzimaji na nyembo pamoja na kikosi yote tunaangusha drone ya M23 enemy hapa tuko tunaangalia Kamanyola tunaangalia Rupango kwa kweli tuko katika kazi ndio maana adui hana nguvu na hawezi kuwa na vya kusema mwenyewe tuko kabisa sisi hatuogopi adui wala hatuna woga na yeye tuko na kikosi kikubwa hapa kwenye tupo na kwenye adui yuko ajue kama drone yoyote itakuya haitakuwa na force tena tunakuwa na ndugu zetu Warundi ambaye tunakuwa nao kwa kweli tunafanya kazi hapa Warundi kumbe Wigala na hatuna woga na tutatoka na tutajengua na najua kuna wengi wamekwisha kimbia lakini sisi tunasema tutabakia kudongo wetu wala hatuogope mtu yoyote kwa kweli adui atajinue hatumuogope hapa ni kikosi kikubwa ambaye kimesimama hapa ukiangalia hapa kuna kwa watoto wa mzee Kadandari Makanaki please kuna kwa watoto wa Chemo gabo hariki arosha kumvisha ko uno utumwa mfisho ndabuziko hama ndabusimura je wicombonye mbere ko twinjira muri ibi bivyo ko wagiye drone hari combonye muri amasanamu abantu batabumvise amajwi taza kwibaha amagroup WhatsApp ya amasanamu y'abazandi bafite n'uruhande runini rwa drone bagifashe kabisa mu chemo gaje mbonye bari bafite akarashini ko ira korode mu butumwa yavuze umusavuze gute turi kumwe igiswahili n'ikiduga cyane yavuze ko bari kumwe n'abagenzi babo b'abarundi yego kandi urumva nimba bayirasishije Kalashnikov icy'ingenzi nuko yakorose kiragira hasi kandi yavuze ko mwumvise amajambo yavuze yifitiye confidence irenze aho yavuze ko atayindi drone izongera guca muri kajya gace cyane mu bisanzwe wazarendo ego bari kumwe na FDNB barashe drone yari ivuye mu gihugu cy'u Rwanda hano hejuru gato ya Kamanyola aho bita muri Rwigara niho bayirasiye kabisa kandi ubiraba neza ntabwo ari drone y'ubutasi ni drone nini cyane iboneka yuko yikorera uruntu rurerure nini cyane kabisa wazarendo drone ntabwo yayirashe bari kuri front usibye ko gusa ko bari bafise amakuru yuko baza kugabwa ko ibitero aya makuru wazarendo yari yafise hama rero baripanga neza nk'abantu biteguriye ibitero wumve ko bipanze mu mpande zose biteguriye hejuru no hasi drone rero yaje barayikorora sinzi nimba abasirikare bari biteguye kuza baciye hasi babonye ko drone yakorotse baca bavuga bati bagabo rugendo rwasi abantu bakoroye indege twe baca baduhamba ateka dusibye urugendo sinzi nimba basibije atake bari bateguye uyu munsi kwa drone yabo yakorotse mugabo c'était prévu ko haza kuba ibitero hano wazendo arisanzwe ifise amakuru yuko urumva farisiza kwagaba nako aradifisa kwagaba ko bitero muri maki indege bayikubisambisa kandi none umvuze ko yeri mu rugendo exactement bayikoreye kabisa wera nawe iciye umuti rigari mu rugendo ntiyari bwashigiye bayitegerera mu nzira kabisa yo ni ambush kabisa yes ndizera rero yuko bariko barakikiranya buno butumwa bwaza ndiko bakoroye indege mu Rwanda buno butumwa bwashikire kumbure abatazi yuko bariko barahomba nubwo ariyo babikura ari investissement makuru ka drone muri Kongo wenda bana investissement bajya ntaco babahombye mu nuko investissement nikura kuziko yakubegiye kubgaho yes
kuko ni ubutunzi biba bakongomani bakagaruka mu vuba bamarisha ego birabaje cyane nuko bimeze asante sana bwana musesanguzi tubandanye ikiganiro cacu ariko tubasabe muduze amalike ni rimwe gusa like uburangije urukumwe murarubona ndibaza nabonye muri commentaire umuntu yavuze ngo mukunda kutubwira ngo mutugire like ati sinzi ingene babikora raba kuri telefone yawe ahantu hari urukumu rumeze uko yes n'urumeze uko nukuvuga ufyonze ku rumeze uko bisigaye ko utabikunze wagaye ivyo tiko turakora kandi ari byo koko bikora ariko nimba wabikunze uraba urukumu ruhagaze uko hama ubonyeze ko ucushira fyondeko hawuze ugaragaje yuko wakunze ikiganiro exactly nuko sanza na bwana musesanguzi hari amakuru ariko aravugwa kuri Kavumu aha ni muri Sud Kivu Kavumu tumaze iminsi ko turababwira ivyaho ariko hari amakuru na hari karahavugwa kandi adasanzwe biboneka neza yuko aya makuru nkaramuka sanza ari amakuru ya nyayo hashobora kuba impinduka zidasanzwe ngaho ku kibuga c'indege ca Kavumu ariko bwana musesanguzi imbere yuko twinjira ngaha muri Kavumu hari yandi makuru maze kubanegeranya avuga yuko hari abasikare batari bake no munsi bapfiriye kuri front line abasikane ndetse byabonekanye bivanye n'amakarta bagiye babasangana bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye bavuze nk'igihugu ca Somalia Eritrea ibindi bihugu byinshi Ethiopia n'ibindi bihugu babonekanye ko bapfiriye ku mirongo y'urugamba kuri uno munsi mu gihe abantu benshi batiyumvisha cyangwa batibaza neza yuko hariho izindi ngufu zimwe duhora tubabwira yuko ziriko zirakora muri zino ntambara zo muri Kongo turashaka tubwire ku muriri nyamba koko ibi vyabaye utubwire icambere aba bantu exactly aho babarasiye umaze kutubwira aho babarasiye neza na neza utubwire igitigiri cy'abarashwe ndavuga imibiri yavuye mu mwuka yabonekanye hama duce tubandanye n'ikiganiro cacu tugomba kubakora ikiganiro kigufi cyane niyo mpamvu tugomba kubacereza tugira ko mu gihugu gisanye urakoze cyane Cody the Black ego mon frère birababaje cyane birateye n'agahinda ego ndavuga kuri bana basirikare b'Abasomalia bariko baragwa muri Kongo numvise bambaza bati none umusomalia yabaye umunyarwanda ryari icyanke Kagame na bene gihugu bo muri Somalia yahaye ubwene gihugu hama binjiza muri RDF ego abahereza inkoba zakubona muri Kongo nabibonye mu matangazamakuru menshi ego bavuga ko ari Abasomalia baguye hano mu burasirazuba bwa Kongo mugabo nanibarije kubari kuri front ego hariya muri Nord Kivu muri Masisi mbafatiwe muri Nord barama amakuru neza ego barambwira bati Abasomalia 13 abo kabisa beretse ijuru mukondo bapfuye abo bahambije basekuru abandi 6 nabo bafashwe mpiri abo n'Abasomalia Eritrea ni 2 bapfuye Ethiopia numwe yapfuye rero niho ngomba ko tuganira ivyo nibitigiri by'abahasize ubuzima imibiri yabo yagaragaye yagumye mu maboko y'abazarenda ababonekanye sivyo aha ndashaka ko tuhavuga ko cyane mu by'ukuri naravuze nti iyo M23 ivyitwaramo neza ego cokaba yari igisirikare cya Afrika pe M23 ufatiye kuki kuciti ni igisirikare cya Afrika uzi impamvu kandi muri Afrika dufite ibisirikare byinshi no ndabwo igituma igisirikare cya Afrika ego muri M23 harimo RDF turabizi harimo UPDF voilà harimo abasirikare b'Abanyakenya harimo Abasudani ego harimo Abasomalia harimo Abanyeritrea harimo Abanyethiopia harimo Abarundi harimo Abarundi n'Abatanzania sivyo ego aha rero nta wamenya yuko batangiye no kurondera abamercenaires muri biriya bindi bihugu byo muri Afrika ndacisi igisirikare cya Afrika uruva ruba nihenze kiroberi cya Afrika ntabwo ari igisirikare urumva rero ndashaka abantu basobanukirwe kino kintu ego Cody abantu bariko batinya kubivuga mugabo hazogera igihe bazokwipfuza kubivuga ego badafise inguvu n'ubushobozi bwo kubivuga
tuvugane ukuri aba bantu bivugwa ko baguye hano muri Nord Kivu bavuye mu bihugu byinshi ubirabisha amaso ntabwo ubona ko bafitanye isano na Kagame ubundi turiko tuvuga ko bahuje ivyumviro muri turiko tuvuga ko akagwi ka FPR Inkotanyi kariko gashaka kugira iyi ntambara y'amoko kavuga ko kariko kagwanira ubwoko bw'abantu kanaka niko kavuga kandi mu by'ukuri ahantu tuhakubite ku musumari hari igihugu murabona gitwagwa n'umubantu kiza guha umusada Kagame muri izi ntambara nta na kimwe aha tuhavuga n'ukuri ntaco nta gihugu na kimwe gitwagwa n'umubantu kiriko kiraza guha umusada Kagame muri izi ntambara biva kuki ibi nibyo nshaka ko tuganira sivyo ko ndi mu bisanzwe hariho inyigisho kera ego abana bahabwa zitwa ngo ni inyigisho zo kuziko imvanziko se izo imbere y'iziko abibuka Rutero Madeko bazi kwidufasha baze muri commentaire wetubwiye inyigisho umwana yaheregwa imbere y'iziko imbere y'ikuziko urumva uwumve ngo barigishijwe neza yuko ari aba ni inkewa ari bake kandi izi nyigisho mu by'ukuri zarabakurikiranye mu bihugu bakomokamwo byose ariko tugiye kureba muri Somalia abatutsi n'inkewa ni benshi nibo gusa tugiye kureba muri Ethiopia abatutsi n'inkewa ni benshi tugiye kureba muri Eritrea abatutsi n'inkewa no mugabo byagumye mu mitwe yuko ari inkewa baca bafata rero kubera ko basanzwe banafise na gahunda yo gushira empire hima bakeneye ko Afrika yose irongorwa n'ubwoko bwabo n'abasa nabo rero iyo basavye umusada muri biriya bihugu birongowe nabo byihuta gutanga umusada biriya bihugu byihuta gutanga umusada ariko ahandi baza kino kibazo Abasomaliya ubwo baribuka ko FDNB iri mu gihugu iwabo imaze imyaka irenga 10 ariyo yabatabaye ikabakura ko aba Al-Shabaab ibi barabitahura koko sindavyibuka barabizi muzigitema mako babizi ntavyo bibuka barabyibuka kandi baranabizi mugabo barabyirengagiza kubera umugambi mubisha bafitiye Afrika yose bavuga bati ibyo bakoreye iwacu wosanga muri Kongo atabyuboshobora reka dutanga abana bacu turabe ko boza kubohoza turonke ikindi gihugu kitwitiriye aha rero ugiye kuraba ku rundi ruhande kare nawe tundaba ikiganiro ca Major Robert cyaremwe amajambo akomeye cyane ujyamu yatorotse RDF kandi kinateye n'ubwoba pe ngomba ndayavuge ko gato ubu se wobo baribaza ko Tshisekedi hejuru y'u Burundi hari ibindi bihugu bishobora kumuha umusada kandi bikamuha umusada kugira ngo yivunire umwansi iwiwe ndetse anamusange mu birindiro bikuru ibi barabizi sinibaza barabizirikana so aba bantu bari ku mugambi kandi mu by'ukuri uri kuraraba umugambi bariko ntibarota bawuvako uri kuraraba umugambi bariko ntibarota barekura bari kuri ya principe batume bahahonera bose mugabo harokoke umwe azorongora abandi mu mitwe wabo baracari muri bya bindi yuko umuhutu agomba kuba ari igikoropesho cyabo umucakara agomba kuba ari igikoresho cyabo agomba kuba ari umuja wabo ibi nivyo bari kubiyumvira nivyo byiyumviro bagifise mu mitwe yabo ntibabona yuko isi yahindutse ubu hajya ubukozi niko bimeze ako niko batazi baracari muri ka kandi ngo kubera ndi muri babandi bivugwa ko bavukanye imbuto nkore sinkore nzobagerezwa barabahenze ni mutahure yuko nababandi
mwiriza bakiruka gutabara baramaze kumenya imikino imwe n'iyindi n'abariya babaha inguvu babafasha gupanga kano karere donc babapanga ingene mugomba kubikora bino bikora byihuse ntibakenera guhinyuka ko bari nyuma yanyu niyo mpamvu mukoma induru bakabatera umugongo niyo mpamvu ubu murasinka uraho yambwiye ngo ubundi ngiyo ngurashinka ngo ushatse gusobanura ko ni umututsi wo mwica none bo zitunze gusa wabimbwiye nabyumvise ahantu rero niyo mpamvu wabona muri za Minembwe na hehe barasinka ugira berekane yuko bagacabasha ngo drone yazirashe batera kagongwe babandi baze gutabara baramenye kamwe bwo mu vyikoreye ubu rero franchement parlant muri Congo hari kuhabera démonstration de force zabibwira ko ari abatutsi n'abandi bibwira ko bariko baharanira amahoro ni démonstration de force kiraba muri Congo nibyo tuko turabona nukuvuga Kagame nabo yashoboye kuroga mu mutwe abo yakonvense akabahenda kanabumvisha yuko ari abatutsi bariko bademontra force bafise bariko bagaragaza ishaka ryo kuyobora Afrika hama umuntu wese wo mu bwoko bw'ababantu bamugire umuja umu esclave hari umutama twaganiriye ejo dimanche yarambwiye ikintu gihambaye cyane kodi iyo bavuga ngo ingabo zitamenyekana aka kantu ni bake bazi zino ngabo mwana wa mama nanje nazonzi ntazuzi uyu mugabo yaranyuguriye amaso aranyereka ze ngabo zitamenyekana yarazinyeretse mugabo ndakubwiza ukuri buriya FPR Inkotanyi n'abambari bayo bohumuka bakaburiza ingabo zitamenyekana kuri kwa Mungu boca bahagarika ibyo bari muri Kongo boca bahagarika ibyo bari muri Kongo so hari umuntu muri commentaire yanditse ngo duhinyanyura amasanamu sinzi yuko bose ariko babibona ahubwo natwe ko cyo connection ni kibazo cy'connection ndi mugandi bazandiza ko biza kuvamo bigende neza ya biraza kugenda neza ta kibazo ndibaza nakanya gato bigiye uco Muhammad tubandanye ariko muduze like kabisa muduze like hama tubandanye tubabwira n'ibindi twabateguriye nkuko natangwa bivuga hari amakuru karavugwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu aeroport ya Kavumu haravugwa ibikorwa vyahabereye ndetse bikomeye cyane bitanasanzwe bwana musesanguzi hari amakuru y'ibyo Wazalendo yakoreye yagikoramwe amakosa mwimaze gukora yayo makosa birirukira vayo amakuru sinzi ko yayumvise umfise amakuru menshi byabereye Kavumu kode ni na menshi cyane Wazalendo yakoze ibintu novuga bihambaye uyu mugoroba ma 18h15 Wazalendo bitoye nk'abasirikare nk'abene gihugu bahagurutse kurwanira igihugu cyabo barinjira mu kibuga cy'indege cya Kavumu basinzi nimba bashize binjiye bagwana oya cyane mvise ngo yakutumbaraguruk sinzi nimba bashize uruhumye ku basirikare bakagame bari bahari sinzi nimba babagombetse ntabyo nzi Wazalendo irashika ikintu bakoze n'igiki binjiye ahari ububiko bw'ibigwanisho batoye ibyo bashobora gutwara ibindi baca babihumurira birasha biratokombera stoke yose mbabare gato tw'ubutumwa babumpaye bunyene stoke yose itangazo ry'umuse kodi itangazo zindarikurikirana nshaka uryumvisha abantu badukurikirana iri ryanyuma ni itangazo Wazalendo yasohoye baryumve hama nibandamirize byo muri Kavumu hakuna mtu mwenye anapewa ruhusa kukipona mabotike magari msitembee hata na watu wasipite barabarani mpaka Kasaba. Hiyo tangazo limetoka kwa wakuu viongozi wa ngazi za juu. Wazalendo yatanze itangazo yuko ata muntu yemerewe no guca mu ibarabara gushika saa 7 z'ijoro ku munsi w'ejo sivyo
akenshi iyo itanze amatangazo ngira ngo urazi ivyo baba bagamije nabo basigaye batanga ndabona Karasi ni Kamyasiro ariko arampamagara siniko namwitaba ngo tumuhe umwanya tuganire sinzi nta kibazo ndibaza kuko twomubaza neza aya makuru yaba Basomaliya arayazi cyane ni mu karere kiwe ni hasanzwe ati Karasi ni Kamyasiro ni wiwe muhamagara Karasi ni Kamyasiro ndi mu kiganiro ikibiriraho na Cody the Black ramutse abakunzi ba BF abakunzi ba BF please na BF na Cody the Black ndabashuje mwese mwiriwe impore hiyo muri Nord Kivu muri Nord Kivu twiriwe impore twiriwe amata ubuki kaganga muri sukari Karasi Kamyasiro hari nkuru dufise hano muri studio ndetse y'ibintu byabereye mu karere usanzwe urimo ndetse uriko urakorera ibikorwa byawe vya misi yose bivugwa neza yuko hariho aba étranger canke sino bita mercenaires Karasi Kamyasiro atumva bivugwa neza yuko hari abasirikare b'Abasomaliya ba Eritrea n'abandi bavuye mu bindi bihugu ngo biciwe ku mirongo y'urugamba nkuko ngo ibiziga ngo vyagiye birabonekana ayo makuru nayo kuri cyangwa umusesanguzi yaduhenze ago makuru nagukuri niho nibereye Karasi Kamyasiro niho nibereye tugavuga ni ibiziga n'abazima turabafite n'abazima murabafise harimo Abasomaliya baguye Kismayo Baidoa na Hargeisa subiramo aho hantu subiramo aho kantu Kismayo Baidoa Hargeisa byose ni ibice byo muri Somalia mwe muzi kumenya mwatambagiye amahanga n'amahanga kubaza abantu none ndabinde mu mutwe gwacu none ivyo bice mwabimenye gute yuko ari byo baturukamo cyabe bavamo none imfungurojije twabajije mwe muvanye bo irundi bo bagamba igisomali Somali n'Icyongereza gikeya ariko hari mu bamwe tubana b'Abanyarwanda bagiye muri Somalia babaye abatandi boyi bo bagerageza kubabaza ndari duke bo nibatubwiye abantu uwo baturuka Hargeisa Kismayo Baidoa umva ni bamwe bo muri Al-Shabaab ariko bagambye ko ari mu majyepfo ya Somalia hafi y'inyanja Kismayo muri kucamba Karasi tukiri ngaho koko murabona urugamba muzorutsinda bisa nkaho muri ko muragwana na Afrika yose ndetse n'isi yose nabigambye kuva kera bwana musasanguzi njengwanye nawe utari myaka 30 kisi nuko abangaba yo ntabwo ari bari kuduhenda ntabwo ari baduhenda ahubwo bazicuza n'icyabaza dutangije imbundi 3 none ubu dufite ibunda birasa kuri biranura n'indege ngo niko bazadushobora hari akawudi yunabiritse nzi mfite ubanga bwanjye bw'ikinyeshyamba umukuru w'inyeshyamba sekuruza w'Abazarendo ndabakabuta kubera ikiradiyo cyabo cyo nafashe harimo abazungu bari kuganira icyingereza icyo cyingereza ijambo numvise ngo ni thank you akagura sinakakohereza ku karere nayumviza ayo mareresi ego Kagame azi tuzima kugira kisi umwami ariko nyuma y'umwami hari undi mwana rero abantu harimo aba muri Eritrea nabo muri Ethiopia babita barwanye ngo muri TPLF yo Tigray People Liberation Movement kumva yego so Karasi Kamyasiro muri Eritrea bo majyaruguru ya Eritrea haguru biberwa
rwanduza rwa Ethiopia na Eritrea nabo baje bafite imisatsi wagira ngo na amarende be gutamenye bafite ukuntu kagira ngo bese abanyarwanda u Rwanda rwayibuzwa kw'abanyamahanga so mwene wacu nagamba nuko umuntu wo muri RDF nimuzoje kugamba ngo M23 ushimura gamba RDF reka tubandanirize ngaha nyene twumvise ko muri Nord Kivu hari ubundi handi hantu bisa nk'ahabere intambara asinzi nimba ari kuri axe ya Rubaya wo bitubwira ko neza abantu bakabyumva ngene byagenze bo indambara baye mu rukerera maze kubyumbana ne muri direction za vere Rubaya numva kiwanje hagiye guteka bo na Mutayomba yari miti mingi noneho abantu bombi harashakishwa ko bazi ko hategurirwa ibitero byose baradeburda bamaze kudeburda baza kwataka kwa abantu kare ntabwo hatakwa ubwo rero mu rukerera baje bariyahura n'ukwiyahura cyako abaturuka ahantu bita Mikero Muhayigwa abandi bamuka muri Ngogwe ngo baje kuzingira basara twabimenye kare kubera iri radio mfite umuntu uza umusasanguzi nuwabo nafashe niwaza gusobanurira umuntu ndapisto kugutwi asegurisha mukuri nawe wabuzare okay dusana kitangaza rero atiba turusaba nuno harantu bageze kugeza ikonya bukerere aho niho twatwamubiriye niho hantu hinjira mu matwari iwacu binjira gatoya ego ubwo aho ngaho ari umugezi kuri ibiti bitatu kandi muremure hakubita imbwa y'umunyarwanda n'imbwakazi ariko bari baje bafise imbwa bari bazanye imbwa nizo mwakubise nibo n'imbwa kubera bayanyagara twagira mwaje muzanye imbwa weya n'imbwa ziranimbwa n'imbwakazi zose bazirikanye zigeze kuri uwo mugezi rero ni umugezi ufite uba muri ibiti bikanya bukerere ibiti bitatu ya upenda adidimanga twabakubise imbere n'inyuma bamwe biroha kugezi aho gatwaye imbunda zo twafashe bafite imbunda bita PKM ni ingogo ifite hasi urusiga rumuke ariko irarasa agatsindwa n'Imana ariko babuje nuko babaye naho detangire ibaze kuba ufite ingoho ukabibona aho detangire nyatsari karasinyi ka myasiro tukivuga kuri ibinyene je cangira ikibazo ndakubaza akenshi twama tuko turumva hiyo muri Nord Kivu cyane wazane ndikira ko rikorwa bidasanzwe nkuko ndetse nawe hegiye kubitubwira kabisa uvuga imigabo canke ibidasanzwe wazane ndikira akora ariko tukama twumva yuko Wazalendo yagerageje kugaba ibitero yegereza canke isugereza Rubaya mugabo gushika muri Rubaya bikaba byarabaye novuga yuko nk'amaganga y'inkoko mwebwe ibintu murabona kutumura ko muzohavana mushika muri Rubaya canke muzoguma mugenda mukora igitero shuma musubira inyuma icambere cangira ikibazo icambere ni ikihe mbega iyo Wazalendo muri ko murakora ibikorwa bya gisirikare ngaho muri Nord Kivu muba muri kuri objective yo kwigarura agace muba mugomba canke ni gutesha umutwe mu adversaire canke ubu bafise ako gace muba muri ko murashaka ingambara igira imikenyero yayo aho turi ko turarwanira ni ba sokuru ba mama wacu bande noneho urabara ntugama muri Rubaya Wazalendo tukiri ku buryo nta n'umuntu washiduka ngo aratwara ibihe by'agaciro byabaye ingerezi ntibishoboka Rubaya tuyirimo tuyibanamo n'umwanzi ariko tweke tubana gukora kumba ano trans abaturage bacu barabura kumva ego tugenda tubagabanya gake ingungu ushobora kwidahisha amazi ingungu ushobora kwidahisha akayiko amazi arashiramo bigufasha igihe ibyo bwambere ngo
Rubaya kugeza ubu ngubu ni zone netre n'abazungu kirimo agace kandi ka Rubaya nitwo tweza Rubaya ni nini wenda ko muzi kumva Rubaya ingana turavuga irya centre bacukuramo amabuye y'agaciro muri Rubaya bamwe bafite kimwe cya gatatu abandi bafite bibiri cya gatatu cya Rubaya turafite no ku birombe ntabwo utagishobora kwakinira ku birombe ntabwo utagishobora kwakinira kubera ko bahabaye zone deja ku buryo abaturage bacu nibo baduha amakuru natwe ubwacu tuba turimo urumva niba bafite kimwe cya gatatu bafite bibiri cya gatatu barabaje kudeburira bakajya gutera iyo pfu mu mashyamba kandi Rubaya ntabwo ari mu mashyamba ni mu giturage nabo baje kureba aho eta majoro ziri ngo hariho abagabo ibitero kubera ko bazi ko ibitero aho tubyurukanyiza bakubitwa n'inkuba rero babona ije imbwa yaboneye ku mugezi igiye kuvuga mu kurangiza Karasanyi ka Myasiro kuba tudafata Rubaya ngo ibe porogarame ku maresa ku biti iyo turayibikiye isa ego Karasanyi ka Myasiro nga kwa kundi inzuki ego inzuki kutsiko ndazibona urazirika zikabanza zikigira mu munsi zikazagara kwinjira mu munsi ugahitishira mu muriro shazipfiramo Karasanyi ka Myasiro usukamo amazi gashushe irazamura umutwe ukayipanda ego no Karasanyi ka Myasiro turangiza kino kiyago gito dukoranye harabavuga canke hari amakuru agenda avuga neza yuko kandi urazi ko urukurukura ariyo nkuru inguvu Wazalendo ifise no munsi ari FDLR ico kintu akivuga kwiki hari amakuru ariko aragenda avuga yuko uno munsi inguvu two turabona Wazalendo ifise ari inguvu za FDLR bijya bavuga ko yakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda 1994 ayo makuru yo barimo barabasikaye ba FDLR mukorana muri Wazalendo bimeze gute Karasanyi ka Myasiro rero iyo bantu babonye ariko n'ingo tezumva ko FDLR ifite ingufu kurusha Wazalendo kukitemera ngo igikanire nasi ingane na FDLR twe turakora igitangazo bakagira ngo n'abamedicine ibaze kubera ko ubutaka twabwiyeho ni gakondo zacu dushaka ntabwo ari gakondo FDLR yaje imbere gute imbere y'umukongomani umaze imyaka 30 ari guhangayika kandi umaze imyaka 30 ari kurwana zicongwanira FDLR yaje kunyitaga imbere gute FDLR yaje kuboza Kongo ni mu Rwanda ibaze yaje kurwana mu Rwanda ibaze ngufu yakita ari kurwana muri Kongo yazijanye mu Rwanda FDLR ize kugwana mu Rwanda bayigi ifata igihugu nshaka gufata Kongo si Kongo ni igihugu cyacu bo Karasanyi jewe vraiment ndashima cyane uburyo Wazalendo muri ko murakora hari n'abantu jewe twanashwanye dupfa ko batari ko bahereza Wazalendo amashugwe yabo kwanza cengirwa ko nsaba abantu badukurikiranye muri kino kiganiro baduze like abakunzi ba Wazalendo ego n'amashugwe meshi inkotanyi zireke kugira like mugabo zitange share kuri bene wabo kino kiganiro baze gutukana mu kiganiro kuko nivyo bagemewe kubera ko niko musanzwe jemba bazwa n'ingene ntabwo tubasabye amanera ntabwo tubasabye mushigire Wazalendo mu Rukivu umeze ngene ngo ko mu Rukivu twigeze dusubiranamo na FARDC nta na rimwe aho rero umbabarire gato umbabarire gato maze iminsi ndiko nshwana n'abantu kubera ko ibikorwa Wazalendo ikoze babyitirira abandi bitewe nuko Wazalendo ntabwo bayiha ubushobozi ifise barayisuzugura Wazalendo bivuze ngo byakagomba kugira donc Wazalendo bakagomba kuyiha iteka ryayo nabende gihugu bahagurutse kugira ngo bagwanire ubwigenge bwabo birababaje rero
kubona umuzarenda ariko yitanga yita ku rutare no ku mabuye ukaza wumva umuntu yadutse ngo ngijya si wazarenda ngo ni FDLR. FDLR Rwanda muri Kongo, FDLR muri Kongo irondera ivyo Karasanyi abajiji exactement kimwe. Musanzwe hariho n'ibibazo tutaba tugomba kubaza abazarenda, biba bigamije nko kubata mu mitego itandukanye, biba bigamije nko kubagusha. So reka tumushimire cyane Karasanyi ka Myasiro ku mwanya aduhaye. Ariko bwana Musesanguzi akajambo kanyuma muri 1993 muri 3 n'abakwanyi 8 muri 1993 36 zabaye kimya amani kwetu zapana Karasanyi ka Myasiro bakoresheje uburyo bwose ngo turakoresha uburyo zindeka abagore zindeka mahera byose birananirana. Ejo bundi kishoje byaraganya ati wazarendo muri Masisi Ruchuru Walikali ageze muri Kivu ntabwo yagambye territoire y'akabila muri Kivu tumatangire kuri territoire de Masisi Ruchuru Walikali agapuita ukazi ikintu twakoze kidashoboka kabira waratuzi ikintu cyatumye mu matundara wari utagiye kutuzana ngo dufatanye niyo mpamvu bamwishe. No Karasanyi ka Myasiro ndumva tuyagira ibintu byinshi kandi byiza cyane. Dukundiye tubanze tukwikebanure gato kubera ko ndibaza turongera gukenera mu kanya gato, ariko turashimye umwanya uduhaye. Murakoze kana Basasanguzi kundi kiganiro mu tange n'ahandi abantu bamenye ukuri niko tuzatuboho. Komera cyane. Yes, ndibaza mwumvise intahe ya Karasanyi ka cyangwa ibivuye ku mirongo y'urugamba aho byabereye ofret nabwo zavuga ngo n'umunsi ngo twabwiwe ngo nabari ku mirongo y'urugamba ngo abene igihugu ngo bahunze uno munsi duhuye n'uwari kuri front line ndetse uri aho byabereye. Ndibaza abatari bake mwatawe kubw'impamvu Karasanyi ka Myasiro aciye atwihamagarira ubwiwe ndetse agatanga ubuhamya cyangwa akabicabona cy'ivyabaye kuri uno munsi. Ariko bwana Musesanguzi twari turi muri Kavumu dusubireyo gatoya utubwire uburyo wazarendo ishobora kwinjira ntawe uziye yaciye nyamba bagurutse yemba bangise nayo ntawe byonzi binjira muri stock ngo yibigwanisha batoramwe ibyo bashoboye gutwara baratoranya ibyo bashoboye hama ibindi baraturira. Iyo fenomene yagenze gute? Reka mubwire ikintu kimwe bakorje iye strategy mu bisanzwe. Urabona uyu mwana agiye muri maternelle ya mbere agitangura ishuri burya we yibona kare muri kaminuza kuhaje nyinshi cyane uko yavansa niko agenda abona yuko ikizere kiba cyinshi cyane. Voilà haragera igihe rero urugero ashikako akabona ko atakintu azi ashoboye akavuga ati uburundi agomba kuba no kwicara nkiga sinuzira mwana muri maternelle uvuze ngo umufate ikara mu mwigisha ahubwo ashaka kare wakwigisha akoreka yuko akurenze. Wazarendo tugiye kuraba ingene bagwanye kuva mu ntango y'izi ntambara n'ingene bariko baragwana uyu munsi biratandukanye cyane gose biratandukanye. Kare sinzi yuko ari amareresi menshi baraba umuzarendo wose yibona kari ari komando majaki yaba ari general yibona ko akomeye ku buryo aronse akaryo arasamwo M23 ntiyita ku vyononekara we yita kuri cible nkakumwe Kagame ameze bambone yaramutabira agaca yiruka atitaye ko abene gihugu baraho yamurasiye baza kugira ikibazo. Aba M23 wacha se baradefu baca baza bose bakababoha ngo ni muri mwebwe mwaturashe hano muzandi yamurashe yigiriye kera. Mugabo uyu munsi rero ikintu Wazarendo bariko barakora banatumia akili sana, bariko barakoresha umuto cyane, bariko barakoresha ubwenge cyane bwinshi. Erega baperereje bamenya amakuru yuko muri Kavumu n'abasirikare bahari
bobaboha bakabadyoza Ego. kuko benshi bagiye gutanga imisanda Yeah. mugabo n'ubwenge baca barabukoresha baravuga bati aba nubwo twobadyoza ntabwo dufise kapasite zo kuhaguma ngo tube tworinda ramforo zabo zoza Ego. kubera bimeze uko rero reka tugende twonone ibyo bafise Ntaco kajayo. vyonone kajayo hama twigire bajya nibatudonga turabarasa nteje kubarasa twibandaniriza Twisubirira inyuma. ndiko exactement wazere ndo citoranya Ego. iragenda irashika muri mu kibuga c'indege ca Kavumu Iradobera. bashitse baratora ivyo bashoboye ibindi babiha umuriro hejuru yo kubiha umuriro baciye batanga itangazo ku benegihugu yaba unyonga bodaboda yaba umumotari cyangwa umwenegihugu ntawemerewe kuja mw'ibarabara ava ikiringo batanze wibaze ko ari kubera iki ntabwo wazarendo hari igitero yateguye muri Kavumu iyibambewe nuko isanzwe iziko RDF iyo bayikomye mu nkokora ikizinduka irondera bita kwimfane wazarendo rero yashatse gukingira abenegihugu kugira ngo nivyashika bakaza kurondera abo bazota kwimfane baze bihurire na wazarendo ubwabo atamwe n'igihugu abirimo bivuze ngo umwenegihugu azobigwamwo ari mw'ibarabara uwo azoba apfuye yizi azoba yanjanjwe gupfa wizize umuco rito ari wowe yahuye wameto wanyu batanze imburi babwiye bati ejo gushikira iki ntagire umwenegihugu azoshira icuma ciwe mw'ibarabara waba uri umumotari cyangwa ukora iki cyangwa uri umurimyi usohora isuka uzugume mu nzu gushika sasa umunsi uyu hariho wazarendo yababuriye kandi ikuburiye ntikujya nuko wana musasanguzi umwanya si muto kabisa nkundiye dugire ko n'amakomantere ndabona amakomantere ni menshi cyane ariho komantere mbona yanditse ngo n'icyumviro Yohani Mariya Kundana yanditse ngo ndabaramukije basesanga icyumviro canje mbega bajya ba M23 bishikanye ubu bari hehe mubwire FARDC ntikora ikosa ryo kubashira ku rugamba kuko murazi ko ari abagamba yeshibozi barabishako aba ntabwo bari bakiri ngamuzi hari byo aho baca babegeraniriza nukundi yavuze ati Chiyombo nawe abitanguye vuba kandi yaragerageje cyane Imana imuhezagire mu duha makuru ya FDL ngo yandikiye Chiyombo bahagarike imigwano yes ubu wandiko nararubonye sinzi ko warubonye n'umuntu yanditse bavuga ko sinzi ko ari original cyangwa atari original FDL ngo yasabye gushyirwa nishatse kugira ngo bijya ni OG igomba kwitahira none bagomba gutaha mu Rwanda bijya n'ibyo none Kagame azobakira happy batamumenye mutana zobaje afite izi ntambara zo muri Kongo zirimo amacenga menshi Kagame kavuga ko FDL ari cyo kibazo nababuze bafite twabishize u Rwanda cyo hasi bitaha twakira abakomanda tubaha amahoro bisigara amahoro twikitaye atawapokea none kiretse no kubakira uremba ko yo vyemera kandi arabega ndaguhiga abazosubiza guhiga yo bandi naho cugari nico kibazo rero ubundi yazati uyu ari mu bihugu vya kure français nibaruta amusesanguzi na kodi siye tunachoka akakazehe kweli nyimbari akajini ntivyumvikana ingene utwo tugabo batwica utundi tukishikana ariko ntibaduhere ubwo ntitwatewe n'ingabo za Rusuferi ico kibazo Rusuferi yiyambitse umubiri w'umuntu c'est vrai aba bagabo ugiye kuraba ingene bakora franchement par barafise n'ubuvu z'umwijima barafise n'ubuvu z'umwijima kabisa nico gituma abasirikare kenshi b'u Burundi bagiye kuri front babanza gusenga baragize Imana kuko barazi neza ko baba bagikugwana intambara z'umubiri n'iz'umwuka n'iz'impemu cyane kubera ko bo muri zino ntambara bagwana wao wanatoa kafara
baratanga ibitambo baratanga ibimazi urumva rero urinzi ubona umuntu atanga ibimazi kandi tuzi ko ikimazi cyatanzwe kera cyasimbuye ibindi byose urumva uca wumva iyo bari rero kabisa twaratewe n'amadayimoni musenge mukovye n'amashetani français ko biri kabisa ndibaza yavyuze indege yabaye igitambo mukomere cyane Wazalendo tuko pamoja kutoka Dar es Salaam Tanzania. Hello guys, komera lamba twabikoze neza cyane ubu nwadugije amalike hatunga imana Theogene ayanditse ati mufite ingenga bitekerezo mwe mukunda kuvuga moko kandi muvuga genocost ambabarire gati umuntu w'icyo ndamubwira sivyo kumbure twebwe tubivuga atwita intera hamwe akatwita aba FDLR akatwita imbonerakure agahita naduha n'ubwoko bw'abahutu niko nci ndamubona ko ari kuvuga ko turi dufite ingenga bitekerezo ariko se bariya abantu bose b'abatutsi wanashaka bahoze muri RDF bakayihunga bamaze iminsi bariko basemerera berekana imikorere ya RDF yuko ari gucanishamo abantu atakindi kintu bagamije n'abari bafite ingenga bitekerezo Theogene nagaruka twisuze n'abari n'abari bafite ingenga bitekerezo ahubwo abanyarwanda bazosanga bararozwe mu mitwe bafise bararozwe mu mitwe babashira ko uruhumyi rubabuza kubona aho ibihe bigeze urumva sinzi uko kantu gataho ndagataho ubundi godi hari imigani wajari imana ngo ari yabafutse n'ishashi ubundi nawe ngo ashazana iguniye ahantu sitwetse kukumva ubundi hari ibintu mu by'ukuri bibabaza iyo ubyibonako ariko iyo ubibona ku bandi ukabona umenga wona biseka cyangwa binakunezera nkwereke urabona umuntu ariko ararira yikumbagaza asiriha urashobora kuba wiseka cyane mugabo ntufate umwanya ngo uyumvishe wishire mu kibanza ciwe ni igiki kimutumye arira ku buryo asiriha ntucimvire mugabo ugiye kuraba ukabyihindukiriza ko ugasanga nawe worira ugakoma induru ugasiriha nk'abandi ibi nibyo Kagame rero yeretse abanyarwanda hari abo yeretse profile y'uko bo batagomba kubabara ahubwo bagomba kunezerezwa n'imibabaro y'abandi bakibagira yuko byose dukora hano ku isi tugomba kuzoyiva ko twabyishyuye maripo ni hapa duniani hapa kabisa nimwibaze ngo muzobyishurira mu gice mu kuzimu nahanyene ivyo rero muca ngaho mugahendwa ngo ni ingenga bitekerezo shauri yenu hazogera igihe n'abandi bababwira ngo izo ni ingenga bitekerezo ubundi ubonye umuntu ari kararira wakagombye kuraba ikimuriza kugira ngo nawe cyo kitazokuriza ubaye arico wotorera umuti ukagikemura cyane gose niko bimeze kibandaniriza nukundi yavuze ati abo Basomaliya ngo wazaniwe ngo nifata uborobe ngo bibage ubundi yavuze ati bayita indero yo haziko cyangwa indero yo haziko merci beaucoup none Abasomaliya konzi bafite intambara kandi abarundi aribo bariko barabafasha bakaba bazi muri Kongo nta bwoba bagira iyo bariko bagwana nabo ibaze kwiyahura ngo umugambo wa FPR inkotanyi amafaranga yabo yari muri Banki Mondiale ngo yarafashe canke n'inyamakuru y'ibihugu ibi nivyo si ya FPR gusa harafashwa y'inganda harafatwa n'abantu personnel komera bona musisanguzi nayo bwana Kagame yabereye umwana mubi akarere ni gute mutigute urumva ko yahamagaje abasoda b'ibindi bihugu cyane cyane yitwaje ko birongowe n'abatutsi hamwe n'abarundi bayipfiramo koze cyane undi yavuze ati kamera ngo amaseke ntagikoma rutaro baragenda buhoro naye handi haranyerera musesanguzi komera intambara yo muri Sud Kivu byari byaravuze ko izobagora imvugo yajanye n'ingiro izo mbwebwe ni ziyabone undi yavuze ati ndabahaye mwiriwe none abo Basomaliya bishwe byifashe gute none nabobonye bishwe karasa kamyasire yabyishuye neza icyo bigaruka ko
bari kwaratubwira tumwitabe Karasiro ka Myasiro. Uyu yanditse ati Claude abo abanyetiyopiya batanguranye n'iyi ntambara iryo banga hari wari twibiye hari uwo banetralije bagifata Goma na Bukavu. Hari wavuze ati kumbe tugwana na Afrika ya ruguru yose kabisa. Twararamvye ni muri kabisa. Uyu nabagize ati u Rwanda n'ukuzimu guhuriramwo n'inkozi z'ibibi zose. Ni gombo ryagutse ya wundi yavuze ati iburunga neza na neza muri Makamba tuguma tubakurikirana ariko mutubarizi igituma Kagome aguma azana abana ku rugamba niba abafatira ibihano byo kujana abana badakwije imyaka ku rugamba mukomere. Karasino ka Myasiro arantwengeje kabisa umuntu arasanye na Otani imyaka 30 akaba ari muzima n'igihangange yavyumvise. Musesanguzi usanga abo basomali baza bari ku ruhande rw'abagurano b'abashababu. Birashoboka usanga ari byihebe Kagame yahaye amafaranga kugira bize kumufasha urugamba. Undi yavuze ati aba barengero barateguye akarere kuva mu 1955 Idi Amin igihe yereka isi ko abirabure ko tugishoboye rero imigwi y'abaterroriste yose iyo iva ikagera kubera ariyo yabo bagira amaselection babajana ahaba kinini cyarabo. Uyu mwene wacu Mutabazi Walter yanditse ngo umuryango mugari ndabaramukije kandi twibwirize gutanga like. Merci beaucoup. Ubwo nyine abantu twibwirize gutanga like abantu turi kumwe mu kiganiro African Visionaries. Yanditse nabati ahaba hagezweho ariko rero abasoda buriya bazobaherana kuko ibice bafisemwo intambara byinshi kandi abasoda babo benshi baja kugwana batazi objective z'ababosi babo. Ukraine, Irani, DRC, Mali, Burkina Faso, Sahel yose murumva yuko ibintu dukomeze. Undi yavuze ati ndaryohewe na Karasanye ka Myasiro aciye aza ku murongo turamuramukije cyane nakomere ku muheto akubite atababarira. Merci beaucoup. Twibandanirize Eri biva kumana yagize ati murakoze ku makuru kandi mumpere Wazalendo kuhaje nyinshi cyane gose. Undi yavuze ati Musesanguzi ntabwo ari drone imwe gusa y'u Rwanda yarashwe ni nyinshi zarashwe. Mwakomeze cyane. Undi yavuze ati ndabaramukije Musesanguzi iciyumviro canje mbega burya ba M23 abishikanye twayisomye ninde atarashirako like nimuyisubirane inyuma yisige. Uyu ni Kenny aguma bibutsa kwamushirako like. Igo Traore agira ati none vraiment ikibazo nk'ico ngo ingufu za Wazalendo ngo ni FDLR ubwo bwenge ni nyabaki no ibi ni bazo benshi bavuga yari karavuga ofite yaje gusigura bijya wazandi kora operation bagaca babishira abandi bantu. Exactly nuko ndabona ku matete ndabonye J3 yadugije imitima kumera cyane mwene wacu J3 ba Fares Banda n'abandi benshi tubashimire cyane ariko mu kurangiza by'umwihariko mu nkundire Musesanguzi tumushimire cyane wiganiro cyiza dushikirije. Merci beaucoup Cody de Black ariko nanje ndanagushimiye kuko ziganiro kimeze neza cyane. Cyashimira cyane wose wadukweme kiganiro we watanze intererano yawe mu bice muri commentaire we watanze intererano yawe ukoze like ni by'ingenzi murabizi ko tunabikunda cyane turizera neza yuko twongera cyangwa tuzongera mu bindi biganiro ko murabizi neza yuko twamatora kugira ngo dushobore kwashikiriza buri kimwe cyo kiravugwa buri kimwe cyati y'amakenga ndetse nikidasanzwe dutegerezwa kubashikira aho mudashikana amaso kugira ngo
turangura icyo twiyemeje kandi bikebanure abatari bakenda bifuriza ijoro ryiza abandi nabo bari ku murango tubifuriza umurango mwiza abandi akatondo keza Ivana naho uherereye bye bye.